Suhandi. Ndakwica mugabo. Ndakura. Umusumazo. Mbe amatara arenga. Ndazere kwisi. Fuwi. Kigigore. Nikirobere mama ya. Karinga gamungo kapfuye ndekeze. Anicha. Kanjabire. Uri kuryama ni bugitanda kese yakazana icyamunsi. Nida mutiro. Nagarutse. Wasijya. Oya. Turagenda ntigeze. Ari nicaye. Turagenda ntigeze. Tugenda ari. Haguruka tugende. Yego nabyemeye ibyo mbonda bigira. Tugende. Nabyemeye. Nibyo mbonda bigira. Bikaba uteze kuzeha kuri umugore ufise ingufu. Ntishaka kuvyemera. Usuba nzoguhamba. Hanyuma rero mabuja. Uyu munsi bugihandanwa ubutumwa bukomeye kandi bukomeye. Ni ubutumwa bwa Mugisha. Ni ubutumwa bwa Mugisha. Urabona ko ni ubutumwa bwa Mugisha. Niba ntaho umugabo wanje aracyatuma izindi ntumwa. Ntara umugabo wawe nawe ntucunye moza ngo genda kure. Naho mubana twese turabizi ko ntabyo muratubarira ngo tubyine. Oya tubanye neza vrema n'Imana iravyemera nta cyaha Imana idushinja tubanye amahoro. Oya nukuri. Sawa ntatuje tubireke. Umviriza rero Mugisha vyimvira fise. Ati urazi neza ko mushikiwe agombaze. Kandi mushikiwe aramutse ashitse. Arazi neza ko atazemera ko mubana wowe umukenyezi w'abana bane nawe akiri umusore. Hambavu y'idera acagira ivyimviro bibi akavuga ati hamwe mushikiwe vyera mukabishitse mutarabana uzoce ushishikara kwihakana abana ko utavyaye uvuge kuri inkume. Icimviro kigira kabiri akavuga ati cankwe wemere agucikize mu gihe mushikiwe atarashika. Mbere n'abajya abana abiyandike ko hamwe mushikiwe azosanga iyo dossier yarazimanganye mwarazimanganije. Ivyo nivyo vyiyumviro Mugisha afise. Dogita Nenda kubaze Mugisha umugabo wiwanje niwe ashobora kugutuma ibintu nk'ivyo. Jewe tubana mu nzu byamunaniye ko ashobora kunyibwirira. Mbo urumva Mugisha yaragutinye kubikubarira nturinde urakara. Nukuvuga ngo yarazi ko neza umunsi yo bikubarira kutovyemera. Aca hitamo guca kuri jewe nk'umuntu azobabera pare cyangwa azomubera pare kugira ngo ndabikubwire. Niyo mpamvu rero nanje gushikiriza ubwo butumwa. Mugabo rero nka jewe rero nk'umukristo. Nanye ndafise ijambo ry'iwanje, ndafise impanuro. Hanyuma rero nka jewe ndi umukristo. Jewe impanuro yiwanje sinoguhana ko wocikira. Oya kandi urazi kanatse ngajya abantu b'abasore abakiri mu tuntu tw'ubwana ntibaba barakura baba bagifise ivyiyumviro by'ubwana. Mugabo aho hanze ari abagabo bari single batagira abakenyezi babuze abakenyezi bo gufata neza kandi murabona jewe ndimwo. Mugabo urantunga ntuvuge ngo mbuze nabi
ariko kandi nawe ubyumve umuntu w'umusore nawe mukenyezi kugira ngo muzohuze biragoye. Dogiteri kawe gumumena amatwi jibyo bijambo rimwe navuga numva rimwe birankurugutura mu matwi yanje no mu mutima wanje uragenda uvugane nawe azokora icyo umva gose ngo umutima ntakubitwa. Mbebashe Mugisha ndamwakire nk'umugabo nkunda canke ndamureke ko ivyo yakoze arakajagari. Ariko Bibiri yivuga yuko umugore w'ubwenge ari uwubaka urugo akarukomeza, ngo ariko igipfapfa ari gisenya urugo rwiwe n'amaboko yiwe. Reka ndamwereke ko ataco ndabizi ko nakare burya ndamuruta, kuko mu mutwe hanje harakuze, nzomuhanura bukebuke. Sei kuri ngaho aho makabavu ariko kabaza wiriwe neza Jushu ntunarabisha Singirana Garo nawe mbona habo ukoza kusigara kaje nawe na wa mugenzi wanje aranganiza cyane sanga byashitse nyene. Mugenzi wawe n'umugenzi ari aho wengira ntawuzi kuko sindakujana muganza kujana vuba mumenyana eka abagenzi banje nabaho ariko wiriwe gute none shiki mu bisanzwe jewe yubona meze neza, ariko umuntu wanje umuntu nyamuntu wa muntu wanje w'indani niwagwaye. Umuntu wanje nyine umuntu wanje w'indani aragwaye. Ariko umuntu w'indani wewe w'indani ni ukomeye gusumba ku buzima bwanje. Reka ugo rubiribiri rwawe rw'inyuma ntacyo rumariye. Ngira ahubwo habaye iki? Ngira oya gusa ntabirenze, ariko umuntu wanje nyine w'indani niwagwaye kandi arafise nyene ukuntu nyene yababaye, ariko nayo ubundi ndaho meze neza. Yababaje ni ariko kamana nibisanzwe sheke hamashi nkubaze nk'ubu Imana ihaye uburenganzira umuntu ikamuha uburenganzira ikamubwira iti wa muntu kuko nagukunze kandi ndakwishimiye, ikibazo cyose uzogira mu buzima bwawe, ingorane zose uzogira mu buzima bwawe, icyo uzoshaka kunsaba uzonshikire umbwire. Ikavuga ati urumva ahantu hose hoba inzitiritse zo gutuma umuntu ashika ku Mana ikazikura, ikamubwira nti ndakwihereye kare uzohorutse unyibwirire. Hanyuma wa muntu afise ikibazo ashikiriwe n'ingorane agaca atuma maragika sheri, wumva uwo muntu mu bwenge bwiwe haba hakwiye cyangwa haba ari mu birori twumva haba bihaziye. Muri mpore rero Ni sawa urakomeye byabuke nyene ukenzwa n'amahoro. sinoyita amahoro cyane. Hama nari ngarutse mu bisanzwe byabaye byarabaye naco ndi buhindure. Nivyo Bosco yarakoze amakosa, ariko gushika ubu sinzi ngo ariho, sinzi ngo yarapfuye, nta n'agaheyiheyi kiwe nkifise. Amakuru ya Bosco bitoroshe. Naherutse nsiga muri ino nzu ndahangayika, ariko ntivyabaye ngombwa ko ndayigumamo bivanye n'ibibazo byari bihari.
singira iyomba ngo mantura turuku nyene nukuri narinje gusaba indaro nagumye niremesha nibaza ko makuru wowe yafise kubera nari numvise ko uri umuhabara wiwe nigenda yari yiwiwe ariko sanze atayufise nawe kumbe nawe wari ubizi izo info wari uzizi ko Bosco yakunanye n'uyu ake Bosco n'umugabo kweli ibigurube bibiri yirira ukuri ndabasabye mu mpangaze mu mpindaro viriza mukobwa wihenze sinzi ko watumbera hariho nanda dufise simbona naho no kurazi nta no mu gikoni dufise byiza rero byiza kwisohokera ukigira yego kuko nukuri narinje mu mpangaze mu mpindaro mukobwa namatwi ufise namatwi ufise kumva nubwo byagenze kujya nakubwiye yuko atandaro dufise muhindaro kora neza wigendere mbona mufise umutima wo kumukunda Bosco ariko gamana wamuye ikigiye kwira mahoro yanje kibasumba wanje mutima wanje Marikia mwami wanje mwamikazi wanje buzima bwanje gatutu kanje inyota yanje mazi yanje urukundo rwanje my love you my heart my bizu my ndakumbuye gusura kujya mu gituza cyanje ndakumbuye kumva tuki twawe tworoshe dukora ku bwanwa bwanje ndakumbuye kumva kakajya mubwira ati ndagukunda tuzobana unaso wundi Constance baby shoe gira urukundo n'ukuri mu Rwambere Constance ndagukumbuye uko biri kose nawe byabaye kujya negerezwa kugwana agaruke kandi agaruke numve kandi asuye kudodora ndondera jewe umutima wanje uri mu rungu Constance nimba uri kuranyumva ingo uri umutima wanje Constance mve mubwire uvuze ngo mu gihe ufise uburenganzira bukwiye kugira ngo wishikire kuri yo yego atantambamye nimwe atakikuzibira yego umuntu niyo bari normal mu mutwe bari ivyonde sivyo gusa ibijagwe ufise uburenganzira bwo kwashika nyene biba biteye sinumva uwo muntu icyo nomugeranya naco ariko kandi ndakuzi ntaco uvugira ubusa ukomvye kumbwira iki ko ndakuzi wewe uvuga ikintu ufise impamvu yashinga n'umuntu yambabaje tu n'umuntu yari afitaniye amasezerano n'undi muntu hama bafitaniye amasezerano wa muntu agize ikibazo hakugira agenda akibwira uwo bagipfa cyangwa uwo yakibwiye agaca yenda gutumwa inkomo uwo muntu yambabaje sheri ndetse ukubeshana n'ubu numva umutima wanje utari yakirapo sirihangana rega isi nikwimera abantu niko bameze yo boy sharika tugende ufungure turagenda kare utaha kare kinzi sana kwizazirenze yego aho bintu nyene ndayifungure kugira ngo ejo nizinde ndakunda Bosco ndamukunda gusumvye ko nawe ubizi Bosco nimuzigera mungana azokwamara umugabo kuko ingene twabanye we ntuzigera ukagera esini uzokwa muri esini wewe ntuzigera ungana na Bosco n'umunsi n'umwe Jodo umugabo nganda bivuze si wewe na wewe sohoke mugende mu ndishye gifata umutima cy'umugabo wanyu mve kubwire ndakubwiye fara ntava ngaha kuko inzu niyo umugabo wacu nanjye ndabivuze urava ngaha nikazima twese tuze kumukunda naje simva genda bwana mukavugiriza nakarindi genda bivuze n'umugabo wacu urakoze
burya Constance yaratugendanye sinawe hajya hagore ko ari agakinzi kajya aho tugiye ngaha kariho aha ntitugiye niho kari ariko rero je nari nzi ko wapfuye ko mugabo wawe ntazohava twicira muri ino nzu icyatumye ndokoka yantangiye mission yo kunyica n'icyo kizotuma nkomera nawe ntuzopfa singimutinya wanashima ndamubona nk'umuntu asanzwe none ngume ngaha igumire ngaha hagituge ntabwo mpereke chambre wiruhukire n'ukuri nawe aroroshe kozima tugende unyereke uratse ko ntari mperutse kuha tugende kwera kuba nahibagiye kugira gutwara wiruhukire ujya nawe warabumenyereye Chérie. Oui. Nick. Wow. Nick. Reka buriki giye kuryama vuba kutagenda kuryama reka buriki Chiwe murandiranja Nick atari byo rero Chiwe ni biki Wano. none shaka bamenya inzira bizisayo Chérie. Nukuri kumara birasa ko njyana je. kubera iki Chérie. Urabona nukuri dada agomba kuza. Kandi hamwe yoza ndabona bizoba ingorane bivaye nuko kuza. Nagomba umfashe uko byagenda kose. Jewe nukuri uze tubane. urimo urampamagarira ubuhumbu nk'ubwo jewe genda niba ukeneye abo mubana mu vyaha ugende mubabane mu vyaha ku dada wawe niwaca atuma uhuruduka dada wawe niwaza kujana mu ijuru we n'ikindi gihe je ntuzomenyera ndayamba gusa we twubahane Chérie. 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 hanajerewe je kandi nibagire wongera usubire nibagire ntuse no kuyimbira ko je ndikundanye nawe ndakunda kugira ukuri jewe ibyo kwitwara kandi byose ndabihanga Ndahatswe mana yanje mama umukobwa nukuri sukwa nk'icyaha yanka n'igisa nacyo range nahatse kunkura amenyo none ntajya nzofatamo gutekana nzomubona nisigure gute n'ukuntu akarara kandi yakaza arakara nabi iyi ni ingorane ikomeye cyane ndabyumva ariko nyine dada aba ari batuma njya mu byanyi atari bazona abana kweli aya kabisa muganga hajya bavuze kuri muganga ashoboye kuvura indwara zose asha nizi ivyiyumviro z'umubabaro byose turavura muganga cy'umutima wanje yaramaze gushwanyagurika umutima wanje wuzuye ibikomere umutima wanje waramaze kubura burya ubuheruka warambwiye amajambo numva aransogose muganga Mugisha yananiye Mugisha yakomeje ibintu byo kuguma ambwira ngo anshikize sinakubariye
je kumva ukuntu numva ndamukunda muganga je numva nopfuma nkacikira basi nkazoja kwihana jewe nacikiye none dusivye urubanza kubwo gucikira erega Imana yari yambwiye ko nzobana nawe jewe ndarusha nkuko yagutumye akakwizera gende mumbwirira yuko nemeye dupfame tuje mw'ikomine mugabo mumbwirire ko nemeye apfuma nshikize basi ubu rero uri kuraza wewe sinakubariye ntujya musora cyari utuntu tw'ubwana bwana nkakubwira ntaho hanze hari abapapa bari singo bashobora kukuviramwo abantu beza bakagufata neza bakagutetesha kandi ari akajambo navuze sinzi nuko twari mu bintu by'amajambo menshi ndavuga ntabo bantu na jewe ndimwo ndavuga nti mwabo wonkugirira neza none rero ubu uri kuravuga ngo yakomeje agucikize none urabyemeye none ndakuribaritse hari jambo nahereje ko ndakubarira nti genda usenge amana wasenga ubwa mbere uyibarire nimba yaravuze yongera ivuge ndabwira nti hari gihe wasanga ubivuze ibitandukanye n'ivyo yavuze ubwa mbere none ubu warasenze y'amana yaravuze yavuze ngo ucikire barira oya muganga noba mbesheye Imana kwe je Imana ndimo ndasenga aranyemereye ko mugisharo wanje ariko ntabwo yambwiye ibintu byo gucikira ariko kumve ko mbona mugisha byamuhangayikishije kandi nanje hako no kwisamburirako nkuko yabigutuma subirayo mumbwirire yuko navyemeye ntiyaguciye ko none muganga umviriza wa mukobwa we reka guma wirukira inyuma y'ubwana fatana n'abantu baciye ubwenge bakuze bazi ico bakora jiwe hano umudogiteri urabyumva nishoboye kuvura ingwara zose ivyiyumviro umubabaro atakintu na kimwe nashoboye no nawe we wa mukobwa we kuva aho navuge ntukuze nta jambo wumva ngaho ntajo wumva nove ibuzimu ukaja ibuntu ukagira icyo uvuga wiyumvise kuva mu ntanga ivyo nagumye ndakuyagira urekane n'ubwo gusa nyene kamugisha nakagifise ubwana nagakunda pe yakora mukunda mugabo sico kimwe namaze gukura zicakura gusa je mugisha no kuri kintu numva nyene ndamwankiye ako kantu ko gucikiza kuko ncikiye nzamvuye mu bugombe bw'Imana ni wumva uri kuravyumva uri kuraza muga handi hose yaramfatiye abana neza naje aramfata neza gusa ikintu namukundira muri byose mugisha yarakiremwe imbuto y'Imana yarakiremwe ubuntu bw'Imana natwebwe aha turayivise natwahirimwe reka we nuko utabizi gusa utarabibona wowe ubona duhurira hano aha je ndi b'imbuto y'Imana ndasenga narakira ijambo ry'Imana urumva aha byose bindimwo aha no kuvugishwa ego nukuvugishwa ndavugishwa nyinjira aha nta kintu na kimwe ni nayo mpamvu bibuzimu civuno hama ufata ingingo sha uri muganga vrema asha uri dogiteri ndumva nko mu ndwi canke indwi zibiri ibiguma vyose wana jewe nza umvi nunkundira ukankundira naho mva kuvuga utaravuga ijambo na rimwe hamwonyemerera nzohanagura nomore nkure ku mubabaro isige nyereze nukuvuga ngo umuntu wimuzosigara wera dagatima yo wowe wemere gusa tirabi sha ntaco ndagiye kuvyibaza kope hari akajambo mugisha yigeze kuvuga turiko turayaga ngo mbega ngurazi bijya binwa vyiwe no kuvuga ngo kugihera uwo munsi umutima waciye kwiyumvira niyo mpamvu uyu munsi rero nanje gushikiriza iri jambo kugira ngo ugire ico uvuze ahazigaye rero wewe yumvire rero nasenye Imana uzombarira uzoguhinyisha sawa
Sheri, ndagusabye imbabazi byaraye bibaye. Sheri ntabwo yari jyewe, ni ukuri ntibyari bivuye ku mutima. Ndagusabye imbabazi. Burya nuko mushikanje utamuzi, nubone wewe yaraguhamagaye arakwakira gufata nk'umwana mu rugo, mugabo we ntawuzi. Burya mushikanje mwishira birawe. Ndakwinginze imbabazi, nuko ntibyagera ku mutima. Ibi bintu biveye we n'irya mbere ndakubwira ivyo mabine bintu nta mutwe ugumye wo kuvyinjira kandi bizova biguhitana. Ubu rero wewe uzubakirwa na mushikara, ufise ubwoba bw'uko ndi umugore, none inkuma aho hanze ntizihari. Ndakwinginze ugende urageretse ukuntu mushika waza gushima. Turavyumvikana? Sheri, nukuri ndagusabye imbabazi kandi ndagusabye amajambo ariko urambwira uyareke. Barambabaza amaso afata umutima wanjye, ariko mva ko ndagukunda. Ndagusetse jewe nari kunshobora uyu ngufashe ku ngufu urazocisha agace isiti yigikunda hame kindi nashuraza no mushika wumva gutera ubwoba. Mbega gukora ubukwe inshuti zagushimiye ubwo mutwara na mushika we yabishimiye, abantu bose babitera amashuri vyoba washimye. Nico kimwe nuko wotwara ivyo Imana yashimye ibona ko ari vyo vyiza. Nagomba ndagucira agace urugo ni nk'umuryango w'inzu winjiramo, ni nko kwinjira mu cyumba hama inyuma yawe hagaca haza umuntu akugara agaca atwara urupfunguzo. Niko urugo rumeze, kandi iyo umaze gushikayo indani biragoye ngo usohoka. Zaba za nshuti zawe yaba n'uwo mushikawe arimo aragutengusha kujugunije ntacyo bishobora guhindura. Rero ndabona wewe ko nkuko bakarengera ko kiri umuntu ngo n'ubwana bukigukoresha basi urafata ingingo uza n'uwo uja n'uwubona kuri dede. Ikibazo cya esitime ko twagikiye icyo warangishije namubona mu gikunze Sobanza s'imbabazi. Shefu kamanga ndagusengera gukora imwe abadayimoni. Erega pfukama je ndi umukozi w'Imana kandi biseye nta byashitse. Narakubwiye nti urugamba twinjiye sugwa amajambo ni kurwanisha ugusenga. Ubu rero Peter waramushibaye ntakiri inshuti yawe shaka wabiretse. Sawa. Mugisha ni hali? Mugisha naonzi. Mugisha ntawuzi? Mvuga Toto. Yego. Toto nawe uhagiye ku kazi. Hari mama. Tugende ntasanga hayo nico sinorica. Yesu ashimwe bakuri. Na Yesu abo anzi wose Yesu ashimwe. Shaka byebere nakura mu Yesu ashimwe ngo ndamutse. Numva rero isi ntawe uhinduka.
baciye umugani yakamana n'igata ingesera y'abantu ihwera basi ubu rero mwongeye gukomandana we washitse mu rugo shana gukinira idini ntaravye ko rwanje rwashanyaguritse nta kirugarura wavyigiye uravyigirana ubu rero wongeye no kunzanira ko abo nzanirako bewe zamarakomeye nako wa mugabo wawe arakomeye umugabo wanje ntitwabahaye amahera y'amezi 3 yo gupangiza nibona hamwe muje ngakuronderaho hirya muje kundonderaho kwikingana tujya gutemberera wa mugore wa rero je ntituze turamenyerana yewe mana tuze turamenyerana twubahana kandi rero mvirize narakubabariye pe kandi n'umutima wanje ubikunze mugabo je w'ibintu by'imigenderanire n'imishoreranire igiti kigukora mu jisho rimwe tigusubiriye bwa kabiri gisiga kirimenye ndabisavye iyo migenderanire yanyu igume hariya mugume mukwegana nkuko mwakweganye mugasangira umugabo mugume mukweganira hariya mu musangire je ntitugisangiye kubabarira umuntu bisigura ko muca mugiranira imigenderanire jere ndabinginze nuko Imana ndasubira ndabinginga ntimuzogarukire mu rugo murakoze siwe twari tuje kuraba kuba twarondera tumubuze nta kibazo araje kuraba mugisha nene muri bamwe hari itandukano rihari nta kibazo budate bo uhora ugira umutima n'ubwenge yego Francine ndakwihanije riba ijambere mu rugo rwanje ribe nijyanye ntazopfase gukubona ngaha uzobanza ugende mu rushengero bagucureho nk'abazimu n'abadayimoni bose bakugenderamo hama babanze bagusohokemwo bakuvemo niho uzobona amahoro kuko nta mahoro y'umunyavyaha nayo wundi ngaho uzoyerera n'igisagara cyose ukimare uzoyera n'igisagara cyose ukimare icoba ciza uwo kizo debo gico mvuze nico umugisha n'umugabo wanje si umugabo wawe murakoze fora twigire sawa tugende baratwigire shana namenye ko isi zunguruka utarabona isi yitwa gasi genda ndabazi ko mw'izina rya Yesu abadayimoni bashe abazimu kwakina Yesu ndazi ko muri abarozi mwebwe ndabazi kuko kwakina Yesu pepo impemu mbiza abarozi n'abadayimoni sohoka ndabizi ko muri inkozi z'ibintu mwabipfuye umugenzi wa nakama Moriki igwa n'umucyo wa mwemu w'Imana yera iyanja anasinemba anizigi Yesu gusa iyo